Inshuti bagenzi mwese mudukurikirana kuri Agos TV turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikirana muherereye. Ni muri cya kiganiro canyu kuziko nkuko musanzwe mwimenyereye niko Mehatunga Imana na Manda Kiremesha turabahaye ikaze. Muti uno munsi mugiye kutuganira kuki? Nkuko mubibona ndi kumwe n'abatumire babiri tugira tuyage ku kiyago aho abantu benshi bakunda kwibaza ibintu bijanye n'ubuzima bakavuga bati mbega ubuzima buzogenda gute, tuzoshinga urugo ryari, bizogenda gute akazi, ugasanga abantu bagumye mu bibazo byinshi aho bibaza bati mbega none akazi mu gihe katariko karaboneka bizohava bigenda gute kugira ngo duheze dushinge ingo zacu. No musi rero tugiye guhagarara cyane ku bantu bize, ku bantu bize aho tuza kuraba ira hamwe muri kino kiganiro twibaze tuti kwiga kuronka akazi hamwe no kurongora gushinga umuryango muri maki birafitaniye isano. Ntarandiriye rero ico nico tugiye guyaga n'abatumire banje babiri. Ndabasaba imbere yuko tuzuga kwijambo banze babidondore kugira ngo uce tubandanye. Nare ngaho iburyo bwanje. Ego mwakoze kudutumira muri iki kiyago cyo kuziko izina nitwa Ndayikunda Cedric. Cedric kaze mu kiganiro cacu. Ego ndabakenguruki. Ngaha ayi bubafu naho ndafise umutumire tubasabe mu idondore. Ego murakoze nanje nitwa Harerimana Dorine kandi ndabashimiye ko bamwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Tutarandiriye rero tuzuye kwijambo. Hanyuma nkuko mwavyumvise kino kiyago cacu gihagaze ku bijanye no gushinga umuryango, kwiga hamwe no kuronka akazi. Ntarandiye rero tutuge kwijambo duhere ngaha kwa Cedric. Cedric. Ni ryari ku bwawe umusore n'inkumi wo kuyumvira gushinga umuryango? Bo kubwanje umusore n'inkumi bo kuyumvira gushinga umuryango cyane. Ibyo onye ndabifata ari kiringo kirekire ari nko project basifata umugambi umusore n'inkumi bategura. Rero uwo mugambi umusore n'inkumi bategura sinovuga ko umugambi woroshe cyane, ni umugambi ufata igihe kirekire ugategurwa, harimo ibikorwa byinshi byo gukora. Rero mu gihe babona yuko bateye intambwe kuko bakora umugambi azogenda uratera intambwe uduga bamaze kubona yuko bamaze gutera intambwe ishimishije ndashobora gufata ingingo yo gushinga umuryango. Intambwe ishimishije rero aho niho dushaka duhagarara. Ushatse kuvuga iki? Intambwe ishimishije bashatse kuvuga urabona mugishaka kubakana murashaka gutegura ibintu by'uburyo gutegurana kwabo imisore n'inkumi murabizi muyaga ibiyago kandi mutibagiye yuko n'uburyo bw'amafaranga butegezwa kuboneka. Butegezwa kuboneka kubera ni project ndende kandi za amafaranga. Amafaranga rero kugira aboneke shaka yago muyaga mu muri ko murondera n'ubwo buryo bw'amafaranga kugira mugishitseko muheze mushire mu ngiro wa mugambi mwariye. Reka turagaruka gato Dorine. Ni ryari umusore n'inkumi wowe kubwa usanga ufata umugambi wo gushinga urugo? Ego nkuko mugenzi wanje aje kubivuga umugambi wo gushinga urugo hagati y'umusore n'inkumi n'igikorwa kitoroshe cyane. Ni igikorwa gisaba umwanya muremure kwiyumvira kuko mu gihe wihuse baravuga ati yihuse yabyaye ibihumye. Rero mu ico gihe birasaba nyine ko witegura haba mu buryo mu bintu byinshi nyine bitandukanye urugo urazi ushingiye ku bintu byinshi. Ego yabivuze harasabwa uburyo butari buke, nico gituma rero abantu bakeneye kubakana bategeza kuvyiteguramo neza hama babonye aho bagejeje bakavuga ati ubonye turabona yuko twashobora gushinga umuryango. Ego tukiri ngaho rero turiko tuvuga ku bantu hajya hejuru twabivuze tuti kwiga kurongora no gukora akazi. Mbega none ubwo buryo mushatse kuvuga yuko abantu bakiriko bariga batoheza biyumvira gushinga umuryango? Cedric. Ego cyane nakoze ico kibazo kiratomoye neza cyane. Kwiga gushinga urugo nushaka kuvuga ko bifitaniye isano. Bifitaniye isano he nkuko twatanguye tubivuga. Cyose ni umugambi utegura. Urashobora kuba uri kuriga uwo mugambi ubona uburyo ufise wo mukorana umugambi mwumva ibintu kumwe ibyo gukora umugambi murabifise nta kibuza ko mushobora gushinga urugo. Murashinga urugo atakabuze. Cyose nakubereye ko ikintu cyose ari integuro. Mu gihe rero uri kurategura ikintu ukabona yuko ufise uburyo bwo gukora umugambi wateguye nta nkurikizi bitwara kugira gushinga urugo nta nakimwe. Naho ukiri umunyeshuri
abanyeshure bo dufasha abanyeshure dufata bajya bakuze biga kuri za kaminuza yego barashobora kuba biga bafise abafasha yego cyangwa ukanaja ku ishuri warubatse urwawe cyangwa afise akazi yego ibyo byose bibana n'ukuntu umuntu yiteguye witunganije wowe nyene mukatako mukanavyumva kumwe n'uwo mutegurana umugambi mukatako mukabona yuko ibyo bintu bishobora kuba bihari byo kumubuza ushobora gushira mu ngiro umugambi wanyu. Dore usanga kwiga ukora akazi hanyuma ukiyumvira kugira ubugeni usanga bishoboka. Ego muri ivyo bibiri kwiga no gukora akazi hama no gushinga umuryango ivyo bintu bibiri birashobora gushoboka ariko mu gihe biravana n'akazi akariko. Ego ubuzi buratandukanye hari ubuzi bwinshi murabizi. Rero hari hakazi ivyo bintu hari bitatu kugira ubivanganye bishobora kugorana. Ariko bivanye n'akazi akariko kose gushinga umuryango kwiga birashoboka. Bivana n'ingene wowe organisation yiwawe. Ego hari abandi bavuga bati kubijanye no gushinga umuryango bakavuga bati mbega urugo haje birakunda ko bubakwa rugashingwa rugakorwa mu gihe atakazi kaba kariho tararonka akazi Cedric kuko turiko tuvuga ku bintu bitatu kwiga gushinga urugo no kuronka akazi iyo akazi katahari birashoboka ko urugo rushingwa. Hari ikintu dukwiye kumenya tugatandukanye kuronka akazi gushinga urugo koko birafitanye isano ariko ntitumenye yuko ahazanana uburyo bwo gushinga urugo atari akazi gusa. Muri ko muravuga akazi nibaza ko tuba turiko turavuga ahantu umuntu ashobora kuba akora ahembwa amafaranga buri kwezi. Muri ivyo biratandukanye umuntu ashobora kuba yikorera utuntu twiwe dutuma aronka amafaranga muri ico gihe arashobora kugira ubwo twavuze yuko kubaka umugambi muremure hagati y'abantu babiri usaba uburyo bw'amafaranga ico ntigihara karara mugana niko bacone kwavuga mu Kirundi ugasaba ubwo buryo nuko kuntuma mu ibintu kumwe iyo niyo migambo niyo shingiro dufate yo shingiro soko y'ibintu biri mushaka kubaka mu bateko kagu nico gituma rero kuvuga ati kuronka akazi no kubaka ari n'abaronka akazi ntibubake hari n'abaronka akazi ntibubake hakaba n'abatuba bataronka akazi ariko abo ni babandi bihebeye Imana kwihebera Imana cyane uyasa bihebeye Imana gusa hariho n'abandi baronka akazi ntibubake kubaka rero ni cyiyumviro ca buri muntu wese atezo kuba yiyumvamo ubwa mbere na mbere uciyumvamo ukiyumvira ko bishoboye ukaronka uwo mukorana uwo mugambi nta kabuza je sinshobora kubona ko akazi ari intambara kuko benshi barongora atako bafise ni nkuko hariho abatarongora kandi bagafise. Ndorine kurongora atakazi ufise we nawe usanga bishoboka. Ego kurongora atakazi ufise birashoboka cyane. Ego birashoboka nari gushobora kubaha akarorero ariko reka mbanze ndakihoze. Ego birashoboka kuko kurongora tuko turavuga ngo akazi mwavuze ko ari ku bantu bize akazi rero ndiko ndumva ahanini nibaza ko ari akazi ka leta cyiko turahagararako niko mu mico y'abarundi benshi bumvise umuntu afise akazi ka leta ariko nagenda babwire yuko akazi atakazi ka leta gusa kandi ibintu umuntu arondera amafaranga si mu buzi bwa leta canke si mu bwo buzi twumva umuntu ashobora aho nyene kuba afise projet yiwe ariko arakora ashobora kuronka ko amafaranga mwico gihe rero gutegura arashobora kuba aririmira kandi yarize amashuri mwagakora uburimyi uburimyi bukamuzanira amafaranga munyuma agashinga umuryango kandi urugo rwe rugaruta mbere nuko umwe twita ngo afise akazi rero mwico gihe umuntu twavuga ngo umuntu adafise akazi ntiyo shinga umuryango ahubwo arawushinga nyene bivana n'integuro ziwe na projet yiwe kuko abeshi barafite akazi mbere ugasanga ico ciyumviro ngo ntibararonka akaguma muri ivyo ngo amahera ntaraboneka. Rero mwico gihe umugambi wo kubaka urugo biva ku muntu biva ku bantu babiri umwumvikano wabo hagati yabo. Mbega dusanga kubaka urugo utararonka akazi no kubaka waramaze kuronka akazi ni hehe ku bwanyu musanga bifise akarusho Cedric? Akarusho ivyo bivana ku bwanje nkajewe niyumvira nyene ku bwanje narakaronse byogira akarusho muga naho ntaba nakaronse narafashe ingingo namaze gufata ingingo yuko ntegezwa kubaka
nibaze ko kugira mfate ingingo mba naramaze kubona yuko hariho aho nshobora gukura uburyo bushobora gutuma ndonka nkuru uwo mugambi muga naho kuronka akazi n'ibintu bishobora gusahiriza ni ibintu bisahiriza ushobora kuba uriko kumwe twabivuga bwa mbere uriko wikorera utugambi tuwawe ukaronka ako kazi biragusahiriza cyane bituma uca ubandanya ukora ibyo bari kurakora neza witunganya neza cyane kubera uburonse ubundi buryo bugutera dufate nk'ugwego basufata ukagutera ukagutuza bugushigikira ugashata kubandanya ukora amaze kugira ico cyumviro ca mbere ukagira n'ubundi buryo buza kugushigikira urumva aho uduka Ego Dorine ikibazo nico nyene usanga kushinga umuryango waramaze kuronka akazi no kushinga hanyuma utarakaronka ku bwawe ni hehe harakarusho Ego murakoze naciwe kubganje singomba guhindura ibyo uwo muvukanya avutse ariko nagaye mvuge ko se harafise akamaro kuko mu gihe urosa akazi utarashinga umuryango biragufasha kwitegura ego bivanye n'integuro yawe urashobora kwitegura ariko mu gihe kabonetse naho warashinze umuryango birafise akamaro kanini cyane kuko ubwa mbere uba waramaze kwitegura nuvuga ko atakiba hihugoye ahubwo burose ingufu zo gucutera imbere nyagutera imbere ari umuvuduko mwiza ucugira umuvuduko mwiza uratera imbere cyane ariko mu gihe ukarose utarashinga umuryango ubwa mbere ucuja mu byo kwitegura bimwe abandi bashinga umuryango barahejeje nawe ucuja mu by'abandi ni ukuvuga ugendera inyuma y'abandi ni ukuvuga rego uratera imbere ariko abatanguye nabo haba hari ico bakurushije kuko turonkeye akazi rimwe jewe narashinze umuryango nawe atawurashinga urumva intambwe ngeze ko wewe nawe uja kuyitangurira inyuma ni ukuvuga rero ushinze umuryango urose akazi waramaze gushinga umuryango birafise akamaro kanini cyane eka sinovuga kandi yuko naho wo bushinga utarakaronka woronka akazi utarashinga umuryango ego nawe uratera imbere ariko sikurugero rumwe Cedric wavuze ikintu gikomeye cyane uti akazi hariho wafata ati reka mbe ndakarindira reka gushinga umuryango mbanze ndindire gatoyi kweza ndosa akazi kumwe nabo bariho hari abavuga bati ndabona ntibikunda ko nshobora gushinga umuryango mu gihe atakazi kahari uwo muntu akaca agumana ivyo vyiyumviro akaca yikangura yabaye mutama ivyo birabaho cyane uko mubibona iki gihe cacu kigeze ko namwe murakibona ibihe byarahindutse ni ibintu bikire nkaho hambere hahise aho rero niho nshaka ibihe byarahindutse koko bihindutse natwe dutegerezwa kujana n'ibihe basi tubivuko nyene abambere hahise turiko dufatira kuri abantu basomye bize bari bazi yuko uhejeje amashuri kabakabone bisigura kuronka akazi barashobora no gutegura mbere n'uwo mugambi ndibaza bakiri no ku ntebe y'ishuri n'ibintu nshobora kwibaza bakanawurangura umugambi wabo bateguye mu gihe bahejeje kubera bashobora guha akazi vyihuse ariko ubu bintu siko bikiri ubu unye si ukuvuga ngo ubukene buragwiriye twaragwiriye abantu bize baragwiriye ubuzi ntibwagwiriye kandi bitera bigwira nico gituma rero ndakubwira nti hamwe umuntu yogwa muri uwo mutego yibaza yuko ngo agira arindire ngo gushinga umuryango ngo arindire akazi yobareka arakora ikosa rikomeye cyane mbega n'igiki kimwereka yuko ejo azoronka ako kazi yifuza ngiki coba kibimwemeza ni naco gituma bavuga ati ubutare rureke bwo kubanza cyangwa icyo utari bureke bugikora abandi nabo ngo aho utari burare wahava kare nigo urakoze ku nteri kunyunga ndiko nakubwira rero uko nico gituma nta muntu yohava yita muri uwo mutego ngo areke ngo ndindiriye akazi ngo kugira ngo nzorokore umugambi ni umutego wowe uri kuritega ukomeye cyane kubugwaruka koko turakenye nta mafaranga dufise mugabo turashobora kwimunganya mu buryo bwinshi bushoboka tugakora uwo gikorwa kikava mu nzira hama ni waronka ukazoronka bisanga wabindi uwo muvukanyi yavuze ni uri kurakora uwo mugambi ni gutera intambwe niwasanga narawukoze nkatera iyo ntambwe nawe utarayitera ndagusize burya umuntu agusize intambwe abagusize nta muntu uzosubira kwigiramo uburire kugira uzomufate bizosaba yuko wiruka intambwe zibiri kugira umufate kandi nawe wumva aguma agenda nico gituma rero uwukora
tukiyungunganya uko bishoboka kandi si ngombwa ugwaruka turafise ibyiyumviro yuko ari ibintu bigezweho igihe dushaka mpaka tutabibonye tudashobora gukora ubu abyumva ibyo rero dutegerezwa kubihindura dutegerezwa mu gifaransa bita kwiyadapta ku byo tuba tuhari basi dukenye dukora ibintu byari gutegerezwa gukorwa mugabo dutegerezwa kubikora dans le moindre des choses mugabo bibe koresha uburyo buke bushoboka mugabo ivyo bintu bikore kubera nturi bubihebe ego kiri ngaho nyene Dorine kino kinavuze Cedric kirakomeye cyane hariho abantu ahitamwe ati nubundi ari gupfa ndapfuye reka ndabite mu rudubi ariko akaca avuga ati reka ngurana amafaranga kugurana amafaranga yo gukora ubukwe haba harimo kwihenda ego jewe ku bintu cyo kijanye no kugurana amafaranga kugira ukora ubukwe mbona ko ari kwihenda cyane kuko uti no kwihenda gute mu kwihenda urashobora kuvuga hangurane ejo canke hirya ejo nzoronka akazi nzosubizaho ariko ugaca ugomba yuko ukora ibintu nyene birenze bwa buryo bwawe wari ufise ariko bakunda kuvuga ngo uburongo yacakena rero mwico gihe bavuga ngo Imana ihezagira babiri Imana eko nivyihezagira babiri ariko kugira iraguhezagira itangura kuguhezagiza utukubesha mugabo kugira ushikire kuri hajyade ni wari warasavye urumva ni ikindi kintu kiko aba nitwibagiye ko Imana ihezagiye n'abana bacha babiri naho ihezagiye abana ubundi buryo kandi babukenewe buca buza niho rero habaca bavuga ati urongo yacakena ku ibibazo bica bigwira biriyongera rero mwico gihe jewe mpanura nukuri no hanura yuko nta muntu hanura atakaza afise nta no hanura ngo asabe ingurane kugira ngo akore ubukwe ahubwo yokoresha uburyo bukafise hanyuma gutya akazobona niyo yaja gutera imbere agatera imbere mu vyiwe atari ko ariha burya kuriha ibintu ariye biragoye cumenga wataye umwanya ni ibintu byagupfuye kubusa Cedric we nawe kugurana amafaranga kugira ukore mariage usanga ubihure ubuhewe kibe cyo kintu y'uburemere bukomeye cyane nta n'umuntu umwe no gihanura yuko yohava ashobora kugurana ngo aje gukora ubukwe kuko twavuze ko ubukwe ari umugambi utegura ariko tutibagiye yuko so umugambi uzohora gutegura ngo uzobyaza amafaranga nawe kuko wategereza kugurana amafaranga kugira ukore umugambi uzobyara amafaranga wishure mu nyungu yawe uri kuraronka yayandi mu by'uko naho siko bimeze nane umva kiri umugambi ni umugambi hariho bita amafaranga mu by'imigambi naho ntari umuhinga mu by'imigambi hariho umugambi ubyara amafaranga hariho umugambi utayabyara w'ingamba ibiri ngaho nyine imigambi iratandukanye ushobora kubitandukanya bivanye n'umugambi ugira uko urangure nk'uwo umugambi wo kubaka inzu agira abemo uwo muntu ntasa n'umuntu agira yubaka inzu nariko ndavuga nti imigambi iratandukanye umuntu ariko arondera ideni ryo kubaka umugambi wo kubaka inzu tumenye neza yuko iyo nzu ugiye kubamwo itazobyara amafaranga ahubwo uzoraronkera nikori ryo kudurarira aho hantu wayubatse muga n'undi agiye kurondera amafaranga canke yaka amafaranga yo gushira mu rudandazwa abantu bagiye gukora imigambi bose muga n'imigambi idasa nico gituma rero n'umugambi wo kubaka Jese nsaba yuko umuntu yoshobora kuvuga ngo agira gurane koresha uburyo ufise muvyumvikana muri babiri nta kabuza bishobotse uburyo bwose mufise ubunye abantu barafashanya mu bintu by'imanza baratererana terereza abagenzi bagufashe mu byo bafise ugize imana bagufasha ubukore batagufashije ntikigutere umutima wo kudakora bya gikorwa wagira ukore koresha uburyo ufise hanyuma ayo mafaranga ahubwo wagira ugurana kugira ngo uje kugira ubu uzoje kuyagurana murondera ukuntu mutegerezwa kwibesha hamwe n'uwundi muntu niko ndavyumva inshuti bagenzi muri ko muradukurikirana muri kino kiganiro cacu muri ko murumva ahantu duteye n'abantu batumire bacu ku kino kibazo kijanye no kwiga gushinga urugo hamwe no kuronka akazi uko bariko barabivuga murumva ivyo bariko baratubwira bamwe bavuga bati nk'ivyo kuza gushinga urugo ngo nuko atakaza uraronka canke ngo kwiga uri kuriga ntibikubuza gushinga urugo bivanye n'ingene uriko uravyitwaramo rero nkuko muri ko murabikurikirana dusa n'abariko baregereza mu mpera za kino kiganiro hanyuma mu majambo makeyi ngo masabe bano batumire
bagire akamo bateye cyane cyane abasore n'inkumi baba barashimanye mugabo bakabona ko imbere umenga haragoye bakabona bati hari ibintu bimwe bimwe gushinga urugo birashoboka cyane ntibishoboka bivanye n'ubuzima babayemo akamo kubijanye na ryari mbega ho bari ryari babwirizwa kuba bashinze umuryango wabo kugira ngo ntibahave basanga baguye muri cya kintu twame tuvuga tuti bashobora gusanga wikanguye bwakeye. Cedric akamo nakaye kuri abo bantu mu misogonde mikeyi kugira ngo turangize ikiganiro. Akamo je no batera ico no bakangurira ugwaruka nka jewe na je ndimo birashoboka muri ivuga muri make nuko twokwikuramwo ikintu c'ubwoba. Ubwoba ni ikintu kibi cyane gituma udashika kwihangira wihaye ko ufise ubwoba nta gishoboka. Hanyuma muvuze ku kintu c'imyaka ico kintu c'imyaka ro gica kigorana ati gute gukora umugambi umuntu cyane umugambi w'ubukwe n'ingingo iraba umuntu umwe canke babiri utaravyiyumvamwo nta muntu ushobora kuja gusunikira ngo aje gukora ubukwe naho yo bageze ku myaka 60 ataravyiyumvamwo ntagora yaje ndiko ndabifata ataravyiyumvamwo none wowe umusunika ngo tuzazomwubakira utegezwa kumureka agafata iyo ngingo yayifata hanyuma agashira mu ngiro wa mugambi yifuza koko niko ndavyumva hanyuma bagashira ubwoba bagakora buryo burashobora kuboneka burashobora kuboneka mu gihe uri kurakora udafise ubwoba kandi bifitiye icyizere byose birakunda. Urakoze cyane Dorine. Akamo nakaye kuri uwo musore n'inkumi bamaze gufata umugambi wo kugenda muri ubwo buzima bwo kuzokubakana ariko bakabona inzitizi imbere yabo bijanye n'akazi bijanye n'uko amashure ashobora kuba ari maremare akamo nakaye. Ego jewe abo bantu no batera akamo umwigeme canke umusore n'umusore bagomba kubakana ego no batera intege cyane kugira ngo nkuko mvukanye yavuze ati bashira ubwoba ego urugo ntikubakwa n'akazi ariko urugo rurubakwa n'uburyo ariko kandi bamenye yuko uburyo butarone bwose butava mu kazi ego ahubwo bogira ukumvikana muri bo na cyane cyane ndakemura cyane abigeme kuko abigeme hanini barafise ingorane yuko batabonye umusore afise akazi umenga ni kibazo kinini bazi yuko urugo gubakwa n'akazi gusa mbere umenga yo nabivamwe amubwiye ko atakazi ufise adashobora kukwemerera kandi nawe atanakafise kandi nawe nyene atakafise ego abo no bakebura cyane ndanabahanura yuko iyo ngendo boyihagarika abantu bameze mwe nuko ego akazi karaboneka urugo rurubakwa hanyuma atakazi kandi bikagenda neza mu gihe umwumvikana igikuru n'umwumvikano hagati y'abantu babiri hama mu nyuma yaho akazi kakazoboneka bukebuke kuko nkuko mwayivuze Imana ihezagira babiri hari igihe kaba karabuze bamaze nk'imyaka n'indi barakabuze ariko bahejeje ubwo nyine bagiheza ubuvuga tubona Imana iruguruye inzira karabonetse yego murakoze cyane ikibwirwa n'icumba nayo ngucerekwa n'ikibona aha dukeweye ucanke dukeweye n'uriya iyo bija hose umwe wese araza kubona ahantu ahagaze hanyuma heza yifatira ingingo bivanye na bino vyiyumvira bano batumire bacu batanze. Ndabashimiye kuba mwadukurikiranye nongere nshimire na bano batumire batwitavye Cedric n'ikindi gihe two kwikora ko turizera ko garuka nga muri Argos TV. Yego ndabashimiye cyane mbenga kuri Argos TV kwa mwantumiye cyane muri iganiro cyo kuziko mbise mucita no hanyuma no gamburuka. Murakoze cyane Dorine turagushimiye ko witavye kino kiganiro. Ego murakoze twizere ko n'ikindi gihe two kutumira ugaruka neza cyane nikome hatumye Imana yinda kiremesheje nawe utaha.